Ma délégation se félicite de participer à ce briefing sur la détérioration de la situation sécuritaire en RDC. Jiwe mugwi turi kumwe turahimbawe cyane kubona twashoboye kwitabira kano kanama ko kurabira hamwe bijanye n'itituka ry'umutekano mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi. Turanakeje gose umushikiranganje Therese Kaikwama Wagner ajejwe imigenderanire mu gihugu ca Kongo kubona yashoboye kwitabira nawe nyine ino nama. Twanahimbawe n'ivyashikirijwe n'umupfasoni Bintu Keita, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mu gihugu ca Kongo, akongera akaba ari nawe ahagarariye inteko za MONUSCO, cyo kimwe n'icegera c'urongoye igisata ca ONU gihagarariye amahoro, umushingantahe Jean-Pierre Lacroix, hamwe rero n'umupfasoni Joyce Nsoya mu vyajejwe hari mu butabazi bunyaruka bw'ibanze. Leta y'u Burundi rero yagomba guhoza abakongomani na leta ya Kongo ku rupfu rw'uwahoze arongoye intara ya Kivu y'uburaruko General 𝐤𝐻𝐻𝐻, abasirikare b'ico gihugu bose bamaze guhitanwa n'intambara, eka n'imiryango be n'ibihugu abasirikare b'inkofero z'ubururu casque bleu baturukamwo bamaze nabo nyene kugwa muri izo ntambara. Uburundi buranibutsa kwitituka ry'umutekano mu buseruko bwa Kongo bitabangamiye umutekano w'ico gihugu gusa, ahubwo bidurumbanye ibindi bihugu, ivyo navyo bikaba biri mu vy'iyo nama nkuru y'umutekano ijejwe. Mais pose également un défi au maintien de la sécurité internationale, cœur de la mission de ce Conseil.